Bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kaze cane muri kino kiganiro itegeko muko musanzwe mubizi mugishikirizwa na Jordan Alex mugisha mukacumviriza hano kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mutwumviriza kujana 3 n'ibice bitatu ayi Bujumbura n'ujana 5 n'ibice 4 abari hagati mu gihugu turamukije rero abo bose bariko baratwumviriza muti bega tuganire kuno munsi amategeko yo mu Burundi aratanga iteka kuri uyo wese ari mu kibanza c'ubutegetsi asanzwe akora kuneza no kunyungu z'abanyagihugu mu kudakurikiranwa n'amategeko nico bita ubudahangagwa yamara rero naho biruko hariho abo tumaze kubona bigora bagakora amakosa bigashika bagakora n'ivyaha bihanwa n'amategeko umuntu rero yoca yibaza ico amategeko abivuga ko kuko tuzi ko naho ayo mategeko abaho ubudahangagwa nta uri hejuru yayo arategekanya icokogwa bishitse hakaba amakosa turi kumwe rero n'umuhinga mu by'amategeko ngo duhe umuco ku kibazo mu bibazo bitandukanye dushobora kwibaza sijyambere aje muri no studio yacu reka ndamuhe akanya asubira bidondore kuko ndazi yuko hari abantu bari imwaro bari bururi bari Karusi rimwe na rimwe abandi bari muyinga nibaza yuko bataramubona kuri abo ari ryambere kuri abo badukurikirana kuri Facebook bataramubona nabo bataramwumva bakora badukurikirana ku isamiritse ntangure ndamusaba ngo yidondore ego murakoze Dani kuba mwase kudutumira n'uburekane ivuge nitwa Maître Hervé Barutwa nayo nkabandi umushingwa manza ndi muri cabinet y'avocat yitwa avocat professionnel associé ariko nkabandi mashamwe atandukanye ryo ndavuga nigerekeye abashingwa manza bakiri bato yitwa Bila ariko iruhande yaho meruka hano urumva reka ndanabivuge kubera niteka umukuru w'igihugu yanteye nkaba muri kino gende muri conseil supérieur de la magistrature ubu ndabivuga kuko decret maze gusohoka umuntu arabivuga hanyuma rero akaba ari gishasha ciyongeye ko murakoze turagukeje cyane kuri ico gikogwa uzokorera abanyagihugu kandi ukongera ugakorera igihugu ego murakoze cyane ko aramunkeje naje ndibaza yuko nzoterera sinijyambere rero kandi utewe umababa itwiteka mu banga nkayo akomeye ego ikibazo rero ca mbere noca ndakubaza biga amategeko avuga iki na cane ku kintu citwa ubudahangagwa niki umuntu agerageje kucumva ko turazi nuko hari abantu twumva ko babufise ego bon ubudahangagwa nizere yuko za kucumva co kimwe kuko yandaki naho urumenyesha makuru ndakunda kubaza nizeye ko mu gifaransa ikime bita immunité yego nimba ari kijya bita immunité mu gifaransa eco bita ubudahangagwa naganda kwa rumajambo atomoye yuko ubudahangagwa burya iyo umuntu akivuga nk'ikintu muri byereke nka twe by'amategeko ahanini umuntu acaraba kuko twege turasho bita la codification ningene baba baragiye barashira amategeko mu bitabo bitandukanye abagiye barayatora rero nagira mvuga yuko ahanini ubudahangagwa ubusanga beaucoup plus ko naganda bivuga ni muri droit constitutionnel ni bijya byerekeye by'amabwirizwa shingiro ubudahangagwa kugira ngo umuntu ayika aranyumviriza ko n'ikiganiro umuntu aca bugufa kabivuga amajambo atomoye burya iyo umuntu amaze gutogwa akaba umutegetsi agatogwa n'abene gihugu agatogwa nko mu vyerekeye twitwa yuko mu bihugu bifise demokrasi bavyita yuko umuntu abagwe cyo bita manda rero iyo umuntu amaze ku cyo bita manda araronka igihagararo rero aca gihabwa n'amategeko rero hari cyo bita nka karoro immunité parlementaire nk'ico ndakora nka immunité parlementaire n'ubudahangagwa bwerekeye nk'umushinga amateka bavyerekeye amabanga afise rero ubudahangagwa ico bisigura yuko mu gihe ari karakora hari ivyumviro ashobora gushikiriza bituma akingwa n'amategeko adapfa gukurikiranwa n'uwari we wese hanyuma inyuma nko mvuze nk'umushinga amateka hari nco barabita inviolabilité bisigura yuko uwo mushinga amateka mu bisanzwe nk'urugo rwiwe canke ahakorera canke ivyagenderamwo atari wari wese apfa kumuvogera kubera birasaba yuko akiri muri ayo mabanga yuko hari ibintu bitandukanye udashobora kumushikira rero uretse nico oye byerekero droit constitutionnel harandi mateko manini cyane yo yerekeye beaucoup plus nka le droit international hari ico bita la convention de Vienne
yo mu 1960 yoyo ivuga ko bita nk'ico bita immunité diplomatique. Immunité diplomatique no budahangagwa bahereza abantu nk'akarorero abantu babasanzwe serukira ibihugu vyabo. Ubudahangagwa rero nk'akarorero ari umuntu aserukira igihugu ciwe n'umuntu mu bisanzwe ica avuga n'ica akora ntashobora gukurikirana. Naganda kwereke n'ibindi birengeye nk'ivyo n'ivyo azanye muri ico gihugu nk'ibi acisha nk'akarorero mu mazi vyinjira iyi miduga aza gukoresha n'ibintu bitandukanye ntawe ubiraba. Nico gituma mvuga nti nagateka bagutera kubera amabanga uba ufise ariko nawe ukabikoresha neza amajambo atomoye. Navuze nti umuntu wese yatowe buryo umwene giye bamaze gutora umuntu abatanco bita manda. Bon nako ntinya kwivuga ati anka twebwe utoye n'inama nkenguza amateka harakanuka kuja ko nivyo ariko ico iciza ukora nuko uriko urabikoresha ubikoresha neza. Iyo umaze kubikoresha neza ubikoresha mu mategeko ariko nawe ni mu gihe bagerageje kugukurikirana kubera hari icaha kimwe kindi bakwagiriza batapfa gukurikirana gutyo nyene kubera bisaba yuko ico cyose bahida gukingira. Ariko rero jewe rero ikintu nkunda kuvuga mu byereke udahangagwa kenshi ni ibintu biba byereke byo twokwita ibintu vy'ivyaha. Yuri kuri mu mabanga iri mu bintu bitandukanye abakurikirana n'abadakurikirana ariko hari udahangagwa rero abantu badakunda kumenya bwerekeye ahanini ico twokwita procedure civile ivyerekeye vy'amatati. Ivyo navyo babihereza cyane abo bita les témoins. Sinzi ko maze kubona nk'akarorero abatemwa nagira mvuge naho bavyerekeye n'ivyaha navyo nyene naho bisa n'ivyegeranye dufate nk'akaronka severe. Sinzi ko maze gusoma irya teko ribagenga rishasha ryavuga yuko abantu bose bazoza gutanga umuco bakazoza gushikiriza ivyo biyumvira yuko abo bantu bazo bafise ubudahangagwa. Nivyabona twovuga ko bita ko ari vyabona ku bintu biba byarabaye kuba barabibonye. Rero abo bantu baba baje gutanga umuco baje kuvuga ingene vyagenze babaje kuvuga ingene ako kahise bakabonye canke ibyagiye biraba bazobareka bashikiriza ivyumviro vyabo baronke ubudahangagwa. Ku inyuma y'ivyo aje gushikiza ntacaza kuba. Ico gituma mvuga nti rero ubudahangagwa impande yuko babuhereza abantu bamwe bivanye n'amategeko uravye ibwirizwa shingiro hari abandi baronka ubudahangagwa biturutse kuko ariko barakora muri yo mwanya. Nicoye rero ndibaza ko majambo ngira make canka tomoye ngira umwene gihugu yotaro ariko umuntu wese bahereje ico bita mandat public ariko aba yatowe arafise amategeko amukingira. Nk'ubu navuze abashinga amateka hari abakenguza amateka hari urwego rw'umukuru w'igihugu uhejeje kurotora nago nyene urafise ubudahangagwa mu gihe ari mu mabanga hari ivyo bari karakora bimutuma ataja gukurikirana ivyo bari karagira. Yego rero umuntu yumvise gutya arumva ko ari ikintu kiremereye gose kiremereye no kuri pe kiremereye bwa umuntu yoca yibaza ati none ko bimeze gutyo uyo muntu afise ubudahangagwa butangurira he bugahereza he yemerewe iki ivyo atemerewe nibiki. Reka ngerageze kwivuga nko mu byerekeye ikijya navuze uravye la convention de Vienne muri 60 yerekeye cyo bita les immunités diplomatiques. Nk'ivyitwa aba diplomate ubudahangagwa bafise nuko bari mu mabanga bariko barakora akazi kabo ka misi yose nta kibazo abafise. Ikintu kitarekuwe ndaganda nk'akarorero urabibona nko bameze nk'abandi bantu bose baraja bararyoherwa bakabana n'abandi bantu ugasanga ku mugoro aragonze nk'imodoka agonze nk'abantu canke ari karatamba mu bunywero ari karagwana. Rero muri ico gihe rero bafise amateko abantu bafise ubudahangagwa babukomeye nuko nk'umuntu afise immunité diplomatique ico kintu yagikoze ikirukuri ntumukorako uca banzo kandikira igihugu ciwe kugira ugurisha umuvuzeko. Ikintu kigoye cyane gose. Hariho n'ikindi kintu baravuga bati mu gihe byabaye ibintu birebire bitukisha igihugu baramwirukana bagagira kimwe bita persona non grata. Nico gituma mvuga nti hano dafise ubudahangagwa s'umuntu ari we wese ni nko mushinga amateka yakoze ikosa baramureka igipolisi kika agataha hama bakenda gusaba ibiro by'inama nshinga amateka bigakorana kugira ikibazo ciwe bacige. Rero niho mvuga nti umuntu afise ubudahangagwa n'umuntu akomeye n'umuntu Imana iba yahezagiye kuko nawe nyene aba ari umuneka akorera igihugu bwarafise aho ahagarukira kuko urumva uwo vyumva gutyo yoca yibaza ati ubu rero
abo badahangagwa boca bakora ibyo bashaka boca bakora ibyo batemerewe nko navuze mu ntangamarara kino kiganiro yuko hari igihe bishika kandi twarabibonye ko bagakora amakosa bito ko bafise ubudahangagwa kubera icubahiro n'iteka batewe ugasanga aho gukorera abanyagihugu baborewe naco basigaye ahubwo rimwe na rimwe banarenga ku mategeko. Oya jawo ukuntu ndavyibaza nuko nibaza yuko uyu muntu umaze kugotera iteka ni n'Imana yari guteye nibaza yuko mu mutwe no mutima yo abazi ahageza naho atageza kuko imbere kaja muri amabanga baramwereka akazagiye gukora akariko akamenya ahera nahereza ni nako kenshi ukunda kona yuko batagendera mu bantu benshi kugira ngo basanga bakoze ibidakogwa nsizi kumaze kubona niyo kenshi mu bahaye mikro nkamenyesha makuru ntibakunda kuvuga aravuga ati ndafise umwe uza kuvuga kuri ntagira ikiza kuntera ingorane rero nkavuga nti umuntu Imana yateyo teka nibaza yuko ari umuntu abasanzwe azi igituma yagiye muri ayo mabanga kandi babaye mubariye kandi akabikoresha neza ukiza gutangaza nuko nk'akarorero kiya c'aba diplomate ho kiranarenza gusumba kuko ubudahangagwa ujye ufise n'umwana wavyaba ufise ubudahangagwa umwana umufasha wawe abakora muri biro gushika no kubakozi bakora mu biro bafise ubudahangagwa akorera umudahangagwa nivyo ni ibintu amategeko yashize ngaho kuko bavuga ati lo personnel ya za ambassade n'amakonsula nk'abantu bose biba bimeze gutyo oya rero nkavuga nti ni ikintu ni theory nivyo iremereye ariko nibaza ariko baratwumviza bo tahura yuko so umuntu wari we wese nabantu bake cyane gose ariko birasaba naganda bakaroro gatangaje sinzi kwagize imisi baraba mu gihugu ca Amerika nibona nivyo nagenda kubaza niturabona mu bindi bihugu hari abantu bitwarirwa barabaye bikomangoma hari nabo twumva bitwarirwa kandi bari mu bibanza bikomeye ngaca ntangura kwibaza none mu mategeko yacu ubwo ntitwarengeje oya ntitwarengeje kubera ufate nk'akaroro ku bintu bikunda kuboneka ndakunda imanza ziko ziraba mu gihugu ca Amerika izerekeye Donald Trump arantangaza kubera uriko uraraba nabantu batanguye kumukurikirana kubera yahoze ari umukuru w'igihugu hariho atakiri mu mabanga hari ubasha atabagifise ariko mugize imisi bona ko kuva aho umugambwe we umwemere yuko agiye kwitoza ko umukuru w'igihugu akamara gushika mu matora y'ukuri yuko imanza zose zahagaze kuko baca bavuga bati ibyo yari yarakoze byose yari yabikoze ari umukuru w'igihugu kandi ntari bwave mu mabanga yiwe rero ivyaha ari mushaka kumukurikirana kuko ubudahangagwa bwoca bukora hanyuma vuba n'Imana yamuhezagira naho agasubira agatwara urumva ivyari byarabaye byose bazoca kuntuze urumva babika mu Rusi bicaye banza bikarindira yuko ava kuko atagize ico bita haute trahison haute trahison niyo nyene ikora ku mukuru w'igihugu ariko ibisigaye nibaza yuko bidashaka kumukora kuko ibi vyaha yagizwe n'ibisanzwe bamwagiza amadokima mwamwe bakamwagiriza ibintu byita amafraude fiscale bakamwagiriza ibintu bisanzwe uri umukuru w'igihugu bitorinda gutera ingorane ofete nanje nico narinda kubwiye ngaha mu Burundi bishitse ugakora ikosa by'ukuri kandi uri mu gihe c'ubudahangagwa bikaboneka bikagaragara bakavuga bati buriya by'ukuri urabona ko wakoze amakosa kandi ni ibintu tubona mbega ubwo budahangagwa buzoca bugutuma bareka kugukurikirana bakazogukurikirana hanyuma canke barashoboye kuca bavuga bati reka tuce turaba tubugukure ko tubanza tugukurikirana udahangagwa urashobora kuva ko ubwo nyene kubera hariho urwego ruhambaye cane ngira abantu dakunda kumenya umuntu bita umushikiriza amanza mukuru wa Republika wewe ndahangagwa dafise afise we nawe nyana arabufise ariko ikibazo ngira nibazo abantu boca bibaza bavuga bati watubwiye abashinga amateka watubwiye urwego rw'umukuru w'igihugu watubwiye abaserukira ibihugu vyabo nabandi bantu usanga bari nome par décret bashizweho numva n'umukuru w'igihugu nabo usanga bafise ubudahangagwa nabo bataba nkico oye urashaka kukibona ico bita ni code d'organisation na compétence judiciaire abantu bita ko bari justiciable au premier degré muri ico bita au niveau de ya chambre judiciaire de la cour suprême ucibona amazina yabo urabona abashikiranganje urabona abashinga amateka n'abakenguza amateka urabona babura amatari
urabona abo bita les ambassadeurs, urabona abo bita abacamanza bakuru urabona n'abandi batandukanye. Ubuye barongeye ko urwego rumwe rw'abanotera, abanotera baronse ubudahangagwa nabo nyene muri kino gihe basho bita privilège de juridiction. Hanyuma umunotera usanga ari avi, umunotero uwo yabaragihinduye ntakiri avi ni kuri 75 azabagiye hanyuma rero n'abandi bantu bashoye kongera ko bararonka ico no kwita ama privilege nico no kwita abasirikare n'abapolisi afisa amagrade manini. Hanyuma hariho n'abandi barabahaye nabo nyene ico twokwita abavoka, natwebwe nto turivuga natwebwe ubu turi justice muri parquet général près la cour d'appel. Rero nkavuga nti n'abavoka nabo nyene en fait kuko urumva bararaba abantu bose bafise amanda nka twebwe abashingwa manza kubera turahira imbere ya cour d'appel. Hanyuma ugasanga uri umuntu ukora ku bintu bitandukanye vyerekeye amadosi y'abantu, baranashima cyane yuko iyo hariho nk'icaga gishobora kuba kikwagiriye biba unyamiramabi itofa gusimbira ko gutyo nyene, bigasaba yuko birinda gukora ku hantu hanini kuri ashoye gutahura ivyo, kuko burya ikintu citwa ibi bikorwa dukora ni bikorwa novuga nti vyerekeye igihugu bikaba vyerekeye n'abantu en même temps. Ahubwo jewe nagira mvuge nti nuko ntagiye mu bantu ngira bafasha kwerabora iteko ryerekeye ry'abamenyesha makuru yegana mu nguso budahangagwa budahangagwa komtela, ariko novuga nti mugasaba yuko mutoburanishirizwa aho mwahora bikarinda kuja hejuru, kuko uko bija hejuru niko umuntu abanza kubitahura vyoroshe. Ico cyose kirafasha, ivyo bisa gusa kwija mu itegeko gusa, ariko mukarinda kubisaba ni lobby bavuga ngo namwe muratanguye. Oya sugutangura sabantu benshi mu gihugu nkubu turi miliyoni nka 12 nkakora kujya babivuga, ubudahangagura ushaka gusanga ufise nk'abantu bashika nk'ama amajana kangahe, sabantu benshi cyane. Bongera vyoca bisaba yuko bashira amategeko kuko hari abo akomeye baravyitse. Oya ndabuguriye umuryango muracandika ahantu niyo la loi sur la presse yasaba kugaruka, kuko narabonye yuko muri la loi sur la presse nshasha iri kiraza babigize neza yuko bakwera depenalisation. Ni ciza cyane kuko ikintu kikiba ntibarinda gufunga ubwo nyene, ico ciza cyane. Rero kujya bakwemwe depenalisation ni nkuko botanga rero privilège de juridiction, kandi naco nyene ikintu gisanzwe cyane. Iciza nuko umuntu abivuga, kuko burya namamvuga nti kugira ngo bagohereze ico cubahiro nuko babona yuko ivyo bakora biri delika, kandi ivyo mukora ni delika certainement. Ha ikibazo rero kanje tuce tugagaruka ko rero uheje kutubwira abafise ubudahangagwa abo uratubwiye abaribo, uratubwiye vy'ukuri, kandi turumva yuko baba bafise amabanga yaremereye abakorera abanyagihugu. Ikibazo rero ni iki, biramutse bishitse murabo agakora icaha akiri muri ya manda yiwe igenewe yahawe n'amategeko, mbega barindira ko azoshika ico gihe kugira bashobore kumukurikirana, canke amategeko arategekanye ukungene bashobora kumukura kuko budahangagwa, hama bakavuga bati ngo hano rero ngo bishure ivyo bintu wakoze? Ego bon biravana nk'ubu ndagenda nka karorero ariko ibintu bita nka procédure ya flagrant délit iroganize na code de procédure pénale. Procédure ya flagrant délit ni nk'igihe nka karorero usanzwe ufashe nk'umuntu nk'akadufashe nk'umushinga amateka nk'ufashe nk'umushinga amateka ugasanga na karorero sanzwe ugasanga ari karasambanya nk'umwana nka karorero nk'ico iyo ni procédure ya flagrant délit. Muri ico gihe uyo muntu ucumukurikirana umushikiriza amanza mukuru afite uburenganzira bwo gufata uyo muntu, hanyuma agaca asaba uburenganzira ibiro vy'inamashinga amateka nk'iguza amateka bakamukura ku burenganzira. Iyo ni flagrant délit. Ariko mu gihe ari icaha usanze ari nk'ici impapuro zakozwe ugasanga ni icaha kitari muri flagrant délit, igicaha gisaba amatohoza, ubwa mbere nuko umugira kamatohoza nuko ari umuntu amufise kubasha. Nk'akarero nagume ntanga n'umushinga amateka uyu acamagagwa nico bitaro parquet général de la République, niyo yonyine ifite uburenganzira bwo kumwumviriza. Hama yo kugira umwumvirize nayo nyene irabanza igatanga ivyemezo imbere y'ibiro vy'inamashinga amateka kugira ngo uyu muntu ashobore guhamagagwa. Nico gituma namamvuga nti kenshi wanakivuze na neza hari gihe babanza bakanarindira
kugira ngo ayo mabanga iyo manda ibanze ihere hamakazohamagagwa mu buryo bwumvikana kenshi bashaka yuko umuntu ari mu mabanga batamugora umuyaga utamucako kuko burya ari ikintu kigoye cyane abantu bakwiye gutahura ni byiza yuko umuntu yatowe agatorwa n'abene gihugu bamuhereza ico cubahiro kuko kiramutuma nawe nyene akora bimwe navuga ati inviolabilité le droit d'expression y'ibikamera neza hanyuma agashobora gukora akazi kiwagororokewe ni byiza cyane hanyuma gusa abantu nibabitahure ni privilege hasize umuntu aravuga ati Imana yagutoye bayagutoye nibyo ikiba gisigaye nuko bigendera neza neco nuko sinzi ico wobwira na cane abantu abanyagihugu uzowumva ngo ntibifata nkuko niba abo bafise izo privilege rimwe na rimwe batifata nkuko bakwiye ugasanga rero barabubahutse rimwe na rimwe kandi ari banyakubahwa hari nibaza yuko hariho urenze iryo tegeko ahanwa bikomeye jeco nibaza birashobora gushika umuntu burya abantu turi abantu nyene hari abantu bashobora kuba bigenza nabi ariko sinovuga ati n'umuntu abumwe ariko agatsanga tukije bose uriko uraraba bafise ubudahangabwa burya kenshi kujya gitayo ndakivuga se abantu upfa kubona bari mu kintu kuko n'abantu babazi ivyo barimo ahubwo je nashaka guhamagara cyane bwose urwego rw'inyamiramabi imisi yose imbere yo kubaza umuntu no kwanza kumenya uwo ari we muri identification kuko ngize imisi ndabibona birashika ugasanga umuntu aramaga mu nyamirama bikora ukutamumenya ugasanga ko amugira ico no kwita le procès verbal d'audition kugira ngo bamubaze ku byaha kanaka biba bihari rero nkavuga nti burya imbere yuko umuntu umubaza uranze ukamureka ico bita ku déclination d'identité kandi ni byiza yuko umuntu ari wese yahamaga agumana agateka kiwe yagateka ni kintu gikomeye kubera namavuga nti burya ukwitwarirwa canke kuja imbere y'ubutungane namaniba ni kuja kwa muganga nta muntu numwe ashaka kuvuga ati uno munsi sinojayo kuko umunsi bagukenereye uragenda ariko nuko ufite icubahiro bakimugumana ko birafasha cyane gusumba uwo muntu rero arenze amategeko akarengera uwo muntu afise ubudahangagwa uko nende kubwiye turabibona abantu usanga babarengeye kandi igihugu caramuteye iteka cyo kumuha ubudahangagwa si n'igihugu gusa abamutoye abakorera amabanga afise ubudahangagwa wewe ukamwubahuka amategeko ugena tekanya kugira muhane ego nimba numvise neza nimba hari umuntu weba amwumvirije bavyita ama excès de pouvoir yugize excès de pouvoir ukayigira nko ku muntu nkuyo oye burya amategeko y'akazi aragukora ko kubera ubugiye gukora ibitakwerekeye nico gituma namamvuga nti imisi yose kujya nakivuze nti iyo ufise icugira wige ni kimara kuravuga ati narabaye mushikiriza amanza ugasanga ukoze ku kintu ucubaye incompetent ubaca vyita transmission pour disposition de compétences ukayirungikira ushobora kuiga iyo dossier ni navyo vyiza kuko nta kwishira kuri dossier ngo uyijyameko nuko dossier bari igihugu ifuka abantu bavyumva hanyuma uyo nawe iciza nuko gukunda kuvuga abantu benshi ntibaze barashira imbere ati gufunga gukandamiza mushira imbere ubutungane burafata bukavyiga bukabihintumbira bakavyumviriza hanyuma ari umuntu yakoze amakosa akabihanirwa ariko atari umuntu yakoze amakosa ndibaza yuko abantu bitahura kuko abantu bakunda gutwara hejuru kuko naravye nk'ivyerekeye ama réseaux sociaux ahubwo sike nibaza ataba afise udahangagwa baragowe ubusike bumva ko kuri ama réseaux sociaux kubera urabona yuko abantu umwe wese afise droit yo kwivugira ivyo yishakiye kandi agakurikiranwa n'abantu benshi uko usanga babi rimwe na rimwe bavyemera akabazo kanyuma no kubaza nti aba bantu bariko baratwumviriza barashobora kuvuga ati bega ubudahangagwa bufise kijya kiringo cyo kwita manda juste baba barahawe na leta nimba ari umushinga amateka manda iheze biba biheze inyuma yaho nta bantu baba bafise ubudahangagwa kuvuga bati naho aba ari inyuma yararangije amabanga kubera icubahiro yaringeze kuba afise ubudahangagwa umugumako ico no barira abantu bariko barayumviza muri kino gihe nuko
ubudahangarwa ntibwaguma imyaka yose nibutse umunsi umwe twari mu nama yerekeye imvukira umukuru w'igihugu niyegeze ubwo ati numvise umuntu bakicita honorable yarahavuye urumva biragoye hari n'abantu babita honorable bajyamye kuri hari iwabo bose ugasanga yanditse honorable yaritavye Imana bagitwa izina mugabo sifonse rero ubudahangarwa busa n'ico nyene nuko mugihe waravuye mu mabanga ikirukuri nuko icubahiro kirakuvako ariko icubahiro naho kiba kikuvuye ko nibaze ko bandanya wigenza neza kuko yicubahiro kikuvuye ko societe irakuba ariko rero ico ubukwiye gutahura nuko ntubugifise privilege de juridiction nashaka kukumviriza yego je nibaza ahanini nico oye privilege utakifise no kubitahura uje abantu bonyene nama nibaza basikana privilege nuko amategeko ntayasomye neza nabo abahoza abakuru b'ibihugu mu gihe akihari arafise ukuntu wewe nasanze bari justiciable aho bita muri parquet général kandi bajico bita devant la chambre judiciaire ya cour suprême nico gituma nibaza nti abantu bose babahoze arabategetsi canke bafise amamanda atandukanye mu gihe batakiri mu mabanga ubudahangarwa burabavako amabaka abanyagihugu basanzwe kandi naho bafise icubahiro ni excellence monsieur le ministre honorable mais ariko mu byerekeye amategeko n'ikindi kintu akoze kosa baramukurikirana kandi igihugu cyashaka nibi bisanzwe na passeport diplomatique barayimutwara urumva rero kuri abo bose bafise icubahiro dukwiye kububaha n'ivyo mugabo natwe twabahaye ico cubahiro baguze amarasubahiriza nico murakoze abanyagihugu bakunzi mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ni Kazoza FM mwumvise ibitandukanye kuri ico citwa ubudahangarwa nizera yuko mwagerageje kumva mu ncamake ico ubudahangarwa busigura ntaho bivuga byose nkuko nkunda kubivuga kuko ikiganiro kimara umwanya mutoyi ariko wowe wese afise ikibazo aregera usanzwe ari umuhinga mu mategeko akamusigura akamuha umuco kugira ashobore kumenya ukungene yigenza n'ukungene akwiye kugenza ibintu na cyane cyane akurikije amategeko igihugu cashizeho ubona yuko aguma ahinduka ndagushimire cyane mutumire murakoze cyane kuba mwadutumiye ikibazo mwadaye n'umunsi nticari coroje gusigura kubera si ikibazo gikunda guhura n'abantu kenshi kuko ni ikibazo c'abantu bake cyane ubudahangarwa arico bita immunité mu gifaransa si cabo bose ariko nkavuga nti abo cerekeye botahura ko ari Imana yabatijije ariko akanyageze ko gisubizo uragisubiza mwari kumwe rero na jewe Daniel Alex Mugisha mubandanye mukurikirana Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri.